Mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi. Eugenie Mukankusi basuhuza kandi bayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko impunzi z'abarundi ubu zibarirwa mu bihumbi 300 birenga. Bamwe muri izo mpunzi ba mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Kongo, Uganda n'u Rwanda. Abenshi mu bari mu Rwanda bacumbikiwe mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'igihugu. Twumvise mu radio n'ibiki n'ibijya nyine baregeranya uburyo baraturungikira ivyo byose ndabikesha iyo radio y'ijwi ry'Amerika, Voice of America. Abantu bopfuma barara ubusa ariko tukigisha abana bacu. Babaye umuhuza w'impande novuga ko ari zine, twebwe impunzi, leta y'u Burundi, leta y'u Rwanda ndetse na HCR. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ba mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Afrika y'Epfo yohereje abasirikare bo guhosha urugomo rw'abihisha inyuma y'ifungwa ry'uwahoze ari perezida Jacob Zuma. Ibihugu byo mu majyepfo y'Uburayi biragenda bisubizaho ingamba zo kwirinda COVID-19 mu gihe hakomeje kugaragara abatari bake bandura ubwoko bwayo bushya bwitwa Delta. Naho Aung San Suu Kyi wayoboraga Myanmar yongeye gusubira mu rukiko kuri uyu wa mbere mu murwa mukuru Naypyidaw. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu byo mu majyepfo y'Uburayi biragenda bisubizaho ingamba zo kwirinda COVID-19 mu gihe hakomeje kugaragara abatari bake bandura ubwoko bwayo bushya bwitwa Delta bwagaragaye bwa mbere mu Buhinde. Geoffrey Mutagoma abahiye inkuru. Espagne, Portugal, Ubugiriki, Chypre na Malta byabaye mu bihugu vya mbere byakinguye amarembo uyu mwaka ugitangira, ariko ubu byatangiye gukaza ingamba kubinjira, cyane cyane abatarabona inkingo za COVID-19 za Pfizer na AstraZeneca zikoreshwa cyane muri ivyo bihugu. Ubufaransa n'Ubudage biraburira abaturage bavyo kudatemberera muri Espagne na Portugal. Ubudage bwo bwatangaje ko igihugu cya Chypre kiri ku rutonde rw'ivyo bagomba kwitondera gusura. Abaturage b'Ubudage batarikingiza basura icyo gihugu barasabwa kwishyira mu kato mu gihe bagarutse iwabo. Ingamba zo kwirinda zishyizweho ku buryo butunguranye ziragenda zikoma mu nkokora imikorere y'ikompanyi z'indege n'iz'ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo. Abari muri ubwo bucuruzi bari bafite ibyiringiro yuko muri aya mezi buzazamuka icyoho cy'ubukungu cyatewe n'icyorezo cya COVID-19 kikagabanuka. Abatari bake baratinya kwirihindagurika n'isubizwaho rya zimwe mu ngamba zari zaravanyweho bica intege abakunda gutembera, bigatuma bari muri ubwo bucuruzi ndetse n'amahoteli bari baragumye guhanyanyaza noneho babura aho berekeza. Afrika y'Epfo igiye kohereza abasirikare bo guhosha urugomo rwadutse ubwo Jacob Zuma wahoze ari perezida yafungwaga. Igisirikare cyabivuze uyu munsi kuwa mbere nyuma y'uko imikwabu n'ubusahuzi biguyemo abantu 6. Urugomo rwakaze ubwo mu rukiko rukuru rw'igihugu Zuma yabazaga ibijyanye n'igifungo cye cy'amezi 15. Ni nyuma kandi y'imyigaragambyo yo mu mpera z'icyumweru yakozwe n'abamushyigikiye mu ntara avukamo ya KwaZulu-Natal no mu ya Gauteng, umujyi wa Johannesburg munini mu gihugu uherereyemo. Polisi yavuze ko yataye muri yombi abantu 219 nk'abanyarugomo basa n'abihishe inyuma y'uburakari bwaturutse ku ifungwa rya Zuma mu kwiba no gusahura. Ikintu cyose cyatuma haba uguhangana n'abasoda gishobora gutiza umurindi ibyo Zuma n'abambari be bavuga ko bahigwa bazira politiki nk'uwamusimbuye perezida Cyril Ramaphosa. Ifaranga rya Afrika y'Epfo ryaguye nyuma y'uko hatangajwe ibyo kohereza abasirikari, bituma ubuhahirane butakaza 2% ku idolari ry'Amerika mu masaha ya saa 6 n'igice z'amanywa ku isaha yo mu karere. Abasesengura ibintu ariko banavuga ko bishobora kuba byanaturutse ku bwoba bushingiye ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19. Zuma w'imyaka 79 yakatiwe igifungo mu kwezi gushize yaranze kwitaba urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rwamutegetse gutanga ibimenyetso mu iperereza yakorwagaho kuri ruswa yo mu rwego rwo hejuru yo mu myaka 9 ari ku buyobozi kugeza mu 2018. Uko igisirikare cy'Amerika kigenda kigana ku musozo wo gukura ingabo zacyo muri Afghanistan, niko ibihugu byo mu karere bigenda byongera ingufu zo gushishikariza abanyafghanistan bahanganye kuyoboka inzira y'ibiganiro bakirinda intambara. Ubwoba ko andi maraso yakongera kumeneka barabushingira ku buryo umutwe w'Abataliban ukajije umurego mu kugenda wigarurira ibice bitandukanye by'igihugu mu buryo bwihuta kuva ingabo za Amerika n'Uburayi zitangiye kuva muri icyo gihugu. Mu kwezi kwa gatanu Perezida Joe Biden yategetse ko ingabo za Amerika zizaba zamaze kuva muri icyo gihugu tariki ya 31 z'ukwezi kwa munani.
Imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'abazirwanya mu ntara zegereye umupaka w'igihugu cya Pakistan. Mu cyumweru gishize igihugu cya Tajikistan cyategetse ingabo zavuye ku rugerero zigera ku 20,000 gukaza umutekano ku mupaka wacyo mu gihe abatalibani bakomeje gukaza umurego bigarura uduce tw'igihugu. Ubutegetsi bwo muri Iran na Turkmenistan nabwo bwongereye ingufu mu kurinda umutekano w'imipaka yabo batinya ko izo mvururu zishobora kurenga umupaka wa Afghanistan zikagera mu bihugu byabo. Uyu mutwe wa Kisilamu wakomeje kudaha imbaraga igitekerezo cy'uko muri Afghanistan hashobora kuvuka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga, ukomeza kwizeza ibihugu baturanye ko nta kibazo bazateza mu mutekano w'akarere. Ibiganiro hagati y'Abanyafghanistan ntacyo birashobora kugeraho. Ubushinwa, Iran, Uburusiya na Pakistan bose bagerageje kuvugana n'abatalibani babasaba ko baganira nabo barwanya bakagera ku kumvikana mu buryo bwa politike mbere y'uko Amerika ikura ingabo zayo muri ako karere hakavuka icyuho mu buryo bw'umutekano. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Geoffrey Mutagoma uyatugejejeho. Tubibutse ko iyi ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa3.radio.voa.com. Tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda abanyeshuri bagera ku 250 bo mu mashuri abanza batangiye gukora ibizamini bya leta bisoza umwaka. Ibi bizakorwa mu minsi 3. Ni ibizamini byagombaga kuba byarakozwe mu mwaka ushize, byasubitswe kubera ko abanyeshuri batigaga ku mpamvu za COVID-19. Minisiteri y'Uburezi yasabye korohereza abana banduye COVID-19 nabo bagahabwa amahirwe yo gukora ibizamini bashyirirwaho ibyumba byihariye bakoreramo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi afite inkuru. Leta y'u Burundi yategetse ko urongoye quartier ya Mugoboka mu ntara ya Mukaza mu gisagara cya Bujumbura nabo bafatanije gusenya amazu arenga 10 y'abanyagihugu bitwaza ko yubatswe bidakurikije amategeko, basabwa kuyubaka bitarenze ibyumweru 2. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Desire Atungimana. Iryo tegeko ryatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko atanu na hamwe leta yasavye abajejwe intwaro kubomora inzu z'abanyagihugu. Kuri uno wa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aherekejwe n'uburongoye igisagara cya Bujumbura, uburongoye igipolisi muri ako karere na musantere wa komine Mukaza bishikiye ku Mugoboka. Aho niho urongoye iyo quartier yatanze itegeko ryo kubomora amazu y'abanyagihugu avuga ko yubatswe adakurikijwe amategeko. Yabikoze mu gihe mu gisagara cya Bujumbura hari sekeza ryo kubomora ibintu byose vyubatswe amategeko atubahirijwe. Hari kandi igikorwa cya leta cyo kubomora ibintu byose vyubatswe hatubahirijwe imetero 6 hagati y'inyubako n'ibarabara ku mabarabara makuru yose y'igihugu. Ivyakozwe n'uburongoye quartier ya Mugoboka, umushiranganje w'intara hagati mu gihugu Giravendira ko buca yamenyesheje ko binyuranye n'ingingo ya leta. Umushikiranganje yaciye asigura uko ico gikorwa gitegerezwa gukorwa n'ababifitiye uburenganzira. Leta yatumye ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano gukuraho inyubako zose zitemewe n'amategeko ku mabarabara makuru ko zubahiriza imetero 6 ku ruhande rumwe n'imetero 6 ku rundi ruhande. Ayo mabarabara yubakwa leta yaratanze imizibukiro. Leta imaze kubaka ayo mabarabara abantu baca baragaruka bongera bubaka hamwe leta yari yaratangiye imizibukiro. Aho ni ku ruhande rwa mbere. Leta rero irafasha bene gihugu kugira basubire mu byabo. Leta mvyeyi nayo nyene n'umuvyeyi w'abavyeyi nayo itegezwa gusubizwa mu vyayo. Nico gituma aho ku mabarabara makuru yose izo metero zeza kubahirizwa. Ikindi kintu ngire nongereko, leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora. Yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyene bakibomorera. Umushikiranganje Ndirakabuca yaciye atanga itegeko ko ivyabomowe byose bisubira kubakwa bitarenze indwi 2. Yamenyesheje ko icari kigongwe kuko hambavu yo kubaka ayo mazu bategerezwa gufungwa. Nagire nsabe abakoze ibi bintu nakajyo gire ndabahe kajyo ko ibi bintu nyuma y'indwi 2 ibyabomoye byose byasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose bishika kuri uwo mugaga bongere basubize ibintu byari bimeze. Kandi nkabasaba yuko babikora nk'abavyeyi sinzoze numva umuntu yari w'ikinuma bakoresha uburyo bwabo
gushika basubije nkuko byari bimeze uko bahamagaranye barabizi uko bagiye inama kuvura barabizi mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nkuko hasa amajameze nkuko yarameze. Iyo ngingo yahimbaye abanyagihugu baho kumugoboka bakizera ko bizobera karorera abatware bafata ingingo zihotora umunyagihugu. Ingingo y'umushikiranganje nashimye numva notazi yanjamye imbere yiwe naho yobona ko nashimiye Imana cyane, nshimira abakozi ba leta mvyeyi koko ndagakecuru kinjebejebe ndinjira imbere ya ministre akanyakira neza nkavuga ijambo akajakira. Ndashimiye leta y'u Burundi iravuze iti guhera ubiyingazi ibiri zihera bahejeje kubaka ababomo singenda noshima numva noraramwo notangura amashimwe noraramwo bukira bugasha muvuye ku musozi numva wari mu mutima kugeza umubiri wanje wose n'abana banje bawikoreye abana barabunda ngo barishwa kozi b'Imana muri abakozi b'Imana sinavuga muri abakozi ba leta gusa byari biteye umubabaro n'agahinda ntitwabona aho twitura batuvuga ko ataho dushobora kubashikana n'ukuri ibintu mudukoreye nejo muzogende mubikorere n'abandi atari twebwe kuko turazi ko muri leta mvyeyi abadukije ne bariko baratwica hariho abari bafise abana mu nzu tutari tugifise aho tubaryamira. Umushikiranganje Gervendira ko buca yamenyesheje abajejwe intwaro kuva kuri buramatari gushika ku urongoye umutumba kwirinda gukoresha igikenye bitwaje ico bajejwe. Quartier Mugoboka iri muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ifatanye na quartier ya Mutanga Sud iri mu buraruko bw'ikigo ca kaminuza y'u Burundi ico ku Mutanga. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Uganda ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika cyugarijwe n'ubwandu bwinshi bwa COVID-19. Abaturage bamaze ibyumweru bitatu muri gahunda ya guma mu rugo y'iminsi 42. Muri uku kwezi imibare y'abandura yagabanutseho 7%. Abamaze kubona urukingo bagera hafi kuri 1 miliyoni. Inkuru irambuye muragezwaho na Ignatius Bahizi. Hari ikizere ku bantu benshi ku bwandu bw'iki cyorezo bushobora kuba bwagabanutse ku rwego rushimishije mu mpera z'uku kwezi kubera gahunda ya guma mu rugo y'iminsi 42 ubu imaze ibyumweru bitatu. Ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, imibare y'abandura buri munsi hamwe n'abarwayi mu mavuriro irimo kugenda igabanuka. Imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo nayo yagabanutse kuva kuri 40 ku munsi kugera kuri 20, kandi imibare y'abamaze kwandura kuva icyorezo catangiriye mu mwaka ushize irimo gukabakaba mu 90. Kuri abo ibihumbi bisaga 60 bamaze kuvurwa barakira ukurikije imibare ya Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Dr. Charles Orara ukuriye iby'ubuvuzi muri Minisiteri avuga ko nubwo imibare y'abandura ku munsi ikomeje kugabanuka nta gihamya ko itakongera kuzamuka. But I must say that this is too early to call. You know that Ati haracyari kare kugira ngo umuntu abe yavuga ko imibare y'abandura igiye gukomeza igabanuka nk'uko bimeze ubu. Tuzi ko ibi birimo guterwa n'amabwiriza ya guma mu rugo. Hari impungenge ko iyi mibare ishobora kongera kuzamuka cyane guma mu rugo irangiye abantu bagasubira mu mirimo isanzwe kuko abenshi ntabwo baje bubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Ariko nubwo tutakwemeza ko iyi mibare y'abandura igiye gukomeza kugabanuka mu buryo buhoraho, tubifitemo icyizere. Uganda kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika bihanganye n'ikibazo cy'ibura ry'inkingo, akaba ari kimwe mu mpamvu icyorezo kirimo gukwirakwira mu bantu nk'umuriro w'uruhira. Ku bantu 20,000 leta ya Uganda yateganyije gukingira mu cyiciro cya mbere, abamaze kubona urukingo rwa COVID-19 basaga gato 1 miliyoni. Ukurikije amakuru atangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Mu nama y'by'ubuzima yasuzumaga uko isi ihagaraye mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 iherutse kubera hano Kampala, umukuru w'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu OMS Adhanom Tedros yibukije umugabane wa Afurika ko utagomba guhora utegereje ibiturutse hanze cyane ku bijyanye n'indwara z'ibyorezo. The pandemic has demonstrated that Africa can be solely on. Ati iki cyorezo cyatweretse yuko Afrika itagomba guhora itegereje inkingo ziva mu bindi bihugu zonyine, hagomba gushirwaho imigambi yo kuzikorera ku mugabane wa Afrika kandi tutibanze ku nkingo za COVID zonyine, ahubwo n'iz'ubundi burwayi hamwe n'imiti. Inkingo zonyine ntabwo zizakemura ikibazo cya COVID-19. Tugomba no kwibanda ku mabwiriza y'iby'ubuzima nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, kwirinda kuba mu bantu benshi hamwe no gukaraba intoki. Twese tugomba kwiga isomo rikomeye kuri iki cyorezo, nuko tugakora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kwitegurira kwirinda no guhangana n'ibindi byorezo bizagaragara ejo hazaza. Umugabane wa Afurika wose umaze gukingira abantu bangana hafi 2
2% bonyine ukurikije OMS, mu gihe ibihugu bikize byo bimaze gukingira abaturage babyo benshi akaba bitangiye no gusubira mu buzima busanzwe, mu gihe icyorezo gisa nkaho ari kigitangira ku mugabane wa Afurika. Aho niho Perezida Museveni wa Uganda avugira ko ibihugu bikora inkingo bikazihererana ari igikorwa cy'ubugome, ariko akanavuga ko ari byiza kuko bituma Abanyafurika batangira gutekereza. I wish to thank the leadership and scientists of Makerere University and the Uganda virus. Reka nshimira abahanga kuri kaminuza ya Makerere hamwe n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi, kuko barihuse bashyira hamwe ibikorwa n'ubumenyi byo gutangiza ikorwa ry'urukingo rwa COVID rukorewe hano mu gihugu. Nubwo atari byiza kugira ngo abakoze inkingo bazitwime kugeza ubwo bazarangiriza gukingira abantu babo, byaratubyukije. Ubu tugeze kure mu guteza imbere inganda zikora imiti itandukanye hamwe n'inkingo kugira ngo tunakore ubucuruzi mu burwayi bwacu. Nibizi ndwara ariko zibangamira, kubera iki tutazikoramo inyungu kandi dukiza abantu. Business out of them at the same time as we provide the cure. Akarere ka Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu ni kamwe mu burere bwa Uganda karimo guhangana n'iki cyorezo gakoresheje ibikoresho bike. Umuyobozi wako Ebo Bizimana avuga ko hatagize igihinduka mu bikoresho ngo amazi ashobora kurenga inkombe. Ndabona yuko hatabayeho ubundi buryo uburwayi buzakomeza buzamuka bukatuma abantu benshi tuhasiga gatwe. Ubu rero mudufashe kugira ngo isi isigaremo abantu tutaza kuba nka cya cyorezo cya plague cyishe 200,000 kuri 500,000 zari ziriho muri icyo gihe cyo mu mwaka wa 1300 kugeza 1400. Mu kwezi kumwe gushize Uganda imaze kunyura mu bihe bikomeye cyane. Abamaze guhitanwa n'iki cyorezo bamaze kurenga 2,000, abantu bamaze ukwezi gusaga muri guma mu rugo, ibikorwa bitunga ubuzima bwabo byinshi byarahagaraye, kandi abahanga bavuga ko iby'ubutunzi bw'igihugu bishobora kuzagera aharindimuka iki cyorezo kiramutse kitagabanutse, kugira ngo ibikorwa byubaka igihugu bisubire mu buryo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Wa gatanu w'iki cyumweru radio yanyu Ijwi ry'Amerika izizihiza yubile y'imyaka 25 itangiye ibiganiro n'amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Guhera uyu munsi kuwa mbere ibiganiro byacu biribanda ku byagezweho n'ibyo Ijwi ry'Amerika iteganya kugeraho mu bihe biri imbere. Icyo twakwibutsa abatwumva, radio yanyu yatangiye mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1996 igerageza guhuza imiryango yari yatatanye kubera intambara n'amakimbirane mu Rwanda no mu Burundi. Ahanini porogaramu yibandaga ku bibazo by'impunzi z'abarundi n'abanyarwanda. Izo mpunzi twatabarizaga ubu inyinshi muri zo zaratahutse. Abenshi muri bo bagiye badushimira ko twabahuje n'ababo, ariko hari n'abatarahura n'ababo. Mu kiganiro cyo ku cyumweru agasaro kaburaga, mwumva ko hari ababyeyi bagishakisha abana babo ndetse n'abana bashakisha ababyeyi. Ni umuco wa Kinyarwanda, umuryango niryo shingiro ry'igihugu. Akaba umugani wa Kinyarwanda ngo indinde iba kabiri, hari indinda mama na ndinda mwana wanjye. Ikindi twavuga ku kibazo cy'impunzi, nubwo hashize imyaka 25 ibibazo by'impunzi ntibyahagaze. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko impunzi z'abarundi ubu zibarirwa mu 300 birenga. Bamwe muri izo mpunzi ba mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Kongo, Uganda n'u Rwanda. Abenshi bari mu Rwanda bacumbikiwe mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Baganiriye n'umwe mu banyamakuru b'abarundi bakorera mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika imaze imyaka mitano iduha amakuru n'ibiganiro. Ubu ni umwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Bucumire w'isi arashimira Ijwi ry'Amerika ryamuhaye akaryo ko kuhacisha impano yiwe yo kuririmba. Nami muzi y'Imahama turakunda Ijwi ry'Amerika kuko rishikana kure ibibazo n'igihumbi. Bagenzi be babana mu ikambi barashimira nabo Ijwi ry'Amerika ko ribaha akaryo ko kuramutsa abavukanyi babo basigaye mu Burundi. Yaduhaye n'akaryo ko gutasha abacu twasize i Burundi ku Noheli na Pasika n'abonane batubaye hafi. VOA turayizi ngaha mu nkambi ya Mahama, bamaze kudukorera ibintu byinshi cyane. Hariho amafasa ahora aba bagahuza ba hano
n'abasigaye mu gihugu. Burya iyo twe turi mu nkambi masaha y'umugoroba twumviriza ijwi ry'Amerika kuko amakuru tuba tuyizeye, nta bintu byo kunyegeza biba birimwo, sico kimwe n'ibindi binyamakuru byo mu by'amareta biba bifite ibintu binyegeza bivugira amakuru ku gitsura, ariko mwebwe iyo ntambwe mumaze kuyirenga mugeze kure. Abamaze guhunguka nka Emmanuel hari urugamba rudasanzwe bibuka bafadikanije n'ijwi ry'Amerika. Ni na jewe novuga ko nari nkuriye umugwi wanditse iryo cete ryandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukirishira ahabona icete. Umunyamakuru wa mbere yampamagaye ni umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver. Babaye umuhuza w'impande novuga ko ari zine, twebwe impunzi, leta y'u Burundi, leta y'u Rwanda ndetse na HCR. Icyo noshima cyane nuko impande zose ijwi ry'Amerika zarazivugishije ab'impande tabifuza gutaha ndetse n'ababona ko hataragera ko bataha. Rero uno munsi ikintu dushima kandi dushimira ijwi ry'abantu bato bato, jewe niko ndagyita, nuko uno munsi twageze mu gihugu. Uyu aribuka n'iyi radio muri ko murumviriza mu bihe vya mbere igitangura gusamirana mu karere k'ibiyaga binini mu myaka y'igumikime amajana 1990. Iyi radio yacu ndayita ijwi ry'abantu bato bato, sauti ya wanyonge, voix des inaudibles, voice of enabled person. Ibyo ndabivuga kubera yuko jewe ijwi ry'Amerika ndarizi cyane guhera muri za 1998 gutyo. Nari umwana ariko nari mu buhungiro muri Tanzania ndi kumwe n'abavyeyi n'abo tuvukana. Yarafashije abantu benshi icyo gihe ndavyibuka, imiryango yaburanye n'abarundi bahungutse bavuye na Kivare mu Buganda. Ijwi ry'Amerika hari ico bayibukira ko muri iki gihe iyi radio ihimbaza imyaka 25 iheze itanguye kumvikana mu karere k'ibiyaga binini mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yatuvugiye turi mu nkambi ya Nakivale ariyo yo mu Buganda kugira ngo tugire dutahe mu gihugu cy'amavukiro. Radio Ijwi ry'Amerika niyo radio yonyene yadufashije ko ijwi ryacu rigera kure kandi byarakunze. Aha ndavuga kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kugira dutahukanwe mu ntara za Kirundo, Ngozi, Muyinga, Makamba na Cibitoke bashikiyemwo barafise ico batumye radio ijwi ryabo rigashika kure, bakifuza ko n'ubu akamo kabo twokababwirira abategetsi. Yarashoboye nawe kutuvugira tumaze gushika mu Burundi kuvyerekeranye n'uko dufungurwa twari dufise twaduheranye na cyane ko twari dufise twase mu bihe bibi, usanga irima ryaraheze na cyane ko turi mu leta mvyeyi leta nkozi yuko washobora kuturosa ibisakazo tukubaka ko twasanze amazu yacu yarabomaguritse, yuko yosubiza mu buzi ababuhorana imbere yuko tuva mu gihugu cacu kugira nabo nyene canke twese nyene twiyumve yuko turabarundi. Abaharaniye agateka k'impunzi bafata ijwi ry'Amerika nk'umwe mu bafatanya bikorwa bakomeye. Leopold Sharangabo ni cegera c'utwara ishirahamwe CBDH Vicar rihanira agateka k'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu birenga 5 hari mu Rwanda, Tanzania, Ubuganda, Zambia na Kenya. Ryagira riratanga ibiganiro haba ku mashirahamwe ahanini agateka k'impunzi bagashira habona ahanini ibijanye n'ubwicanyi, inyuruzwa cancane byagiye bashikira impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania canke muri Kongo, eka n'ahandi. Ijwi ry'Amerika ryaragerageje ryarafashije ku by'ukuri bijanye no guhanira agateka k'impunzi, kuko twigihe cyose twatabaza ijwi ry'Amerika ryagerageza kutwumva mu gihe hari radio mpuzamakungu amwe twatabaza ariko ntatwumve. Akandi karorero kagateka k'impunzi kagarukiwe kubera ijwi ry'Amerika n'akabana 50 ubu basubiye ku ishure mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda. Abagira neza bumvise akamo k'abavyeyi babo bana biciye mu makuru y'igi radio maze bahitamwo